Igihe bamaze mu muziki ni gito, ariko ivyo bamaze gukora biraremereye. Umwe azwi kwijwi ridasanzwe ndetse n'imyandikire ihambaye cyane, ariko uwundi nawe azwi kuri video nziza cyane, ndetse video akenshi usanga zirimwo intambo zitandukanye. Abo nabo sabandi ni Eazy na Element. Aho abantu benshi twibaza ati ninde azobasha kuba umwami wino generation. Amazina y'ukuri: Element yitwa Mugisha Fred Robinson, Eazy na akaba yitwa Rukundo Christian Sengimana. Imyaka: Element afite imyaka 26, Eazy afite imyaka 25. Aho bavukiye: Element yavukiye Karongi, Eazy avukira i Kigali. Igihugu bavukiyemo: Element yavukiye mu Rwanda ndetse na Eazy avukira mu Rwanda. Relationship: Element ari single ndetse na Eazy ari single. Label zibafasha: Element arigenga, Eazy ari muri Giti Entertainment Group. Best collabo: Element ni Fou de Toi, Eazy ni Jugumira. Award bamaze kuronka: Element ni 5, Eazy ni 3. Aho batanguriye gukora umuziki: Element ni mu mwaka wa 2022, Eazy ni mu mwaka wa 2021. Aba subscribers bafise kuri YouTube: Element afise ibihumbi 635, Eazy afise ibihumbi 725. Instagram followers: Element afise ibihumbi 500 bimukurikirana, Eazy nawe ni ibihumbi 514 kuri Instagram. Ese aba babiri ninde yawo yoba anwa inzoga canke itabi? Element ntatabanwa ndetse na Eazy ntatabanwa. Element aranwa inzoga ndetse na Eazy aranwa inzoga. Indirimbo yabo yatumye bamenyekana: Element ni Kashe, Eazy ni Faster. Indirimbo yaduze mu gihe gito: Element ni Tombe, Eazy ni Inana. Niba wumvise buri kimwe mwino video kuva itanguye gushika iheze, nibaza yuko ku ruhande rwabo bashije kumenya hagati y'aba babiri uzobasha kuba umwami wi generation mu baririmbyi bo mu Rwanda. Reka ndakwibuza kongera kugira subscribe gira ubashe kubana natwe umunsi ku wundi uraba video zacu, umunsi ku wundi ugira ntazogira ikintu kimwe kizogucika kijanye n'abaririmbyi.